byose, none iyi ngoro yitirirwa izina ryanyu mbega ihindutse nk'isenga ry'abambuzi mu maso yanyu. Erega jewe ni jewe ubwanje navyiboneye, ni jewe uhoraho mbivuze. Yesu adufashe cyane. Ivyahishuriwe Yohana. Bari baje gukorana none yarimo memuyeraniho yaza atumwe n'Imana Umwami Imana mwese abaho umugisha. Nta byinshi twovuga, ariko dutanga intasho y'abakozi Imana dukorana, uhereye kuri pasiteri dukorana ko kuwa Mungu ntabyo twibutse kubwira ishengero ko twari mwitware ko saa 7 twari dufite ikindi gikorane cy'umugoroba, ariko abo dukorana badutumanye intasho, muzakire mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Twari kuvuga tuti duce duhamagara kuko indirimbo n'ubutumwa bwiza. Twigishijwe cyane muri izi ndirimbo z'abaririmbyi, twari guca tuvuga tuti umuntu yumva muri we, kuko mwaririmbye cyane indirimbo zijyanye na mpwemu yera. Tuca tuvuga tuti umuntu yumva muri we ari gicuga cyangwa atagakacira ku bushobozi bwa mpwemu yera, cyangwa umuntu afise akantu kose kotuma mpwemu yera atagerera muri we, naze asenge. Kumenga twoca duhamagara, ariko kubera dushobora gucishaho ijambo ry'Imana, twagomba ducishaho ijambo ry'Imana. Mwaduhaye kaze, namwe turabaye kaze cyane mu ijambo ry'Imana. Umwami abahe umugisha. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, duhereye mu gice cya mbere dusome. Aroroshe, turahera ku murongo w'8 turabandanya. Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere ku murongo w'8. Ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo, bagihanze amaso mu ijuru akigenda. Abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Buno basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi Yerusalemu nk'urugendo rwemewe kugendwa ku isabato. Bashitseyo barurira baja mu nzu yo hejuru, aho bari basembereye ari Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Bartolomayo na Matayo na Yakobo mwene Alfayo na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Yesu ashimwe. Amen. Turajabutse imbere igice cya kabiri. Danze amajambo aravuga ngo ukuza kwa mpwemu yera. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru, giturumbuka nko guhuhuta k'umuyaga w'inkomezi.
gikwira hose mu nzu bicayemo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja ku mwumwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. I Yerusalemu hari Abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye, hakorana abantu benshi barajorerwa, kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Barumirwa bose, baratangara, bati mbega aba bose bavuga s'Abanyagalilaya? Kandi niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye? Turabapariti n'Abamede n'Aberamiti n'abamye i Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Asiya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no mu bihugu vy'Iribuwa bihereranye ni Kurene n'ab'i Roma bagerereye ino. Abayuda bo n'abatoye idini yabo. Abakirete n'Abarabo tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza vy'Imana. Bose barumirwa, barazazanirwa, barabazanya bati ibi ni biki? Ariko abandi barabanegura bati baborewe igisama. 14. Ariko Petero ahagarana na bamwe 11 ababariza n'ijwi rirenga ati yemwe Bayuda n'aba Yerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi nimumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, kuko ubu ari isaha 3 z'umunsi. Ariko ivyo ntivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweli ati bizoba mu minsi y'iherezo, niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi. Mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje, bavugishwe nanje. Yesu ashimwe cyane. Dusomye hano gatoyi muri gitabo nyene c'ivyakozwe n'intumwa 19. Dusomeho ndanze amajambo avuga ngo abigishwa ba Yohana umubatizi. Maze Apolo akiri duhere ku murongo wa mbere. Maze Apolo akiri Korinto, Paulo aca mu bihugu vyo haruguru, ashika muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe, arababaza ati mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Baramwisha bati ntitwari bwanavyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Arababaza ati none mwabatijwe umubatizo ki? Bati umubatizo wa Yohana. Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe ni Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'Umwami Yesu. Paulo amaze kubarambika kw'ibiganza, mpwemu yera abaza ko bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Abo bose bari abagabo nk'12. Imana iduhezagire. N'amajambo y'Imana tugiye gusangira. Mpwemu yera yaratanzwe, kandi n'ubu arashishikara ku bantu batamufise. Turabona nk'uyu munsi Yesu yari amaze iminsi 10 adugijwe mu ijuru. Ko murazi amaze kuzuka, Bibiliya ivuga ko yiyeretse abigisha iminsi 40 avuga ivy'ubwami bwo mu ijuru. Hageze aho acaduzwa mu ijuru, urumva ntiyidugije, yaradugijwe. Ishengero ntituziduza, tuzoduzwa. Yesu ashimwe cyane. Na Yesu yaradugijwe, na Enoki yaradugijwe, na Eliya yaradugijwe,
no kuvuga rero acaduzwa mu ijuru, mugabo abasigira isezerano arababwira ati muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intara adondagura Yerusalemu, Yuda, Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Maze ijambo ry'Imana rivuga ngo arababwira ko bategerezwa kuguma aho nyene i Yerusalemu bagasenga Imana bakarorera isezerano. Maze kuduzwa baca baja aho hantu ngo mu nzu yo hejuru basenga Imana. Bibiliya yavuze ngo abo bose basenga badahumeka n'umutima umeze gute? Uhuye. Ngici ikibazo kiriho kugira ngo abantu bashobore guhuza imitima. Barashobora kuba mu nsengero hirya no hino, mugabo ugasanga imitima ntihuye, ugasanga bariko baraca imanza, abandi bariko baracira imanza, ugasanga mugabo duhamagara Yesu umwe, tuvuga Imana imwe, twitwa ko twize, mugabo kugira ngo imitima ihure, cyo ni ikintu gikomeye cyane. Ariko turabona ngo hano abigishwa bari kumwe na nyina wa Yesu n'abana ngo basenga badahumeka n'umutima uhuye. Yeje twaravuganye ati nabitanditswe ndabona kugira ngo bahuze umutima ugusenga kujana no kwiyeza, gusenga kujana no kwezwa. Narabwiye hari umuntu bari bari mu masengesho, kenshi hari amasengesho yari umukozi w'Imana, no kuvuga mu birenge vyiwe naho yoga ntihamota neza. Bashitse aho basengera, bakunda gusengera ku rusengero, bagakoranira hamwe bya bihe byo gusenga, agakura ibirata agaca ati bene data, jewe ibirenge vyanje iyo naragiye kubaganga barampa imiti, mugabo jewe nk'uyu ibirato ibirenge vyanje ntibimota neza, burya ibitamota bica binuka. Ati rero nimumva mu birenge vyanje hatameze neza murambabarira, tikubwire ngo sindababera igitsitazi. Nukuvuga rero ariyejeje kugira ngo ntagire umuntu aza gutsitara ati none ivyo bintu bitunukira hano hantu turi n'ibiki. Aravuga ati none gumana amashesheti nico kimwe, timunsengere, tinano genda ngaca noga ku birenge nico kimwe, timuransengera, mugabo ntagire uwo bitsitaza. Ndabona rero ba Petero bakoraniye aho hantu muri iyo nzu yo hejuru, umuntu aribaza kugira ngo barinde bahuza umutima, bariyejeje ko Imana ivuga ngo nimwezwe, jewe ndera namwe nimubabera. Yesu ashimwe cyane. Petero ati murambabarira, jewe nawe nkunda kubaza Yesu, kandi nije nakunda kwita imbere nkishura, mumbabarire mwoba mwiyumvira ko bwari ubwibone, murambabarira bene data. Toma ati mumbabarire, cagihe mumbwiye ko Yesu yazutse narabaharirije ndi umwe muri abantu 10, murazi ko yari yamaze kuvamwo azize amahera ndetse z'ifeza 30. Turavuganye ku mahera, amahera arahambaye, amahera Yuda yari yavuyemo. Tomati murambabarira narabaharirije. Hari abantu bitwa Kristo, mugabo mu guharira agashobora kumeza amahanga. Tomati mumbabarira narabaharirije, ariko Yesu acaranyiyereka, murambabarira ntimugume munyumvira ngo jewe ndi umuharirizi. Barezwa, bamaze kwezwa baguma basenga. Jambo ry'Imana riravuga neza ingene iminsi 10 ishitse mpwemu yera yasutswe. Ndabifurije gutunganya imitima kugira mpwemu yera utamufise asukwe muri we. Arasukwa kugira ngo mpwemu yera agerere mu muntu, nuko aba yejejwe atakarohe. Ko muraza hariho igihe Imana yabwira abantu ngo mpwemu wanje ntazokwirirwa aranyinyurana n'imitima y'intabariko, azomureka yigiye.
mpwemu yera rero ntanyinyurana yaye habana. Mpwemu yera nababwiye agendera imitima imenetse kandi imitima ijanjaguritse. Waramenetse ukongera ko kujanjagurika, umutima utabika igono. Aha murabona uko tungana n'ivyumviro si bimwe. Yaye abanama n'ivyumviro si bimwe. Nico gituma rero kugira ngo uhabwe ubushobozi bwa mpwemu yera, utegereza kuba wihanye neza, wejejwe, utagira igono, utagira karohe. Twumvise ngo basenga badahumeka n'umutima uhuye, niyo mpwemu yasukwa, isezerano rirashika. Bibiliya ivuga ngo batangura kuvugishwa uko mpwemu yera abahaye kuvuga. Bibiliya ivuga ngo haza ibirimi vy'umuriro bibaja kumumwe, bibaja kumumwe, kuri barya bose kumumwe, ibirimi vy'umuriro bibaja kumumwe. Ariko ngo hari abantu batazi ubuntu bw'Imana batangura kubanegura. Umaze kubona uri umukristo ukagira impwemu yo kunegura, ukamunegura, urasuzuma neza. Ubonye uri umukristo ukagira impwemu y'ikinyoma, urasuzuma neza. Twagomba tubaze tuti none mpwemu yera niki? Wakubaza ati none mpwemu yera niki? Ko tumva ngo mpwemu yera yaratanzwe ari ku bantu bizeye bose, bitandukanije n'icana. None mpwemu yera niki? Icya mbere, mpwemu yera ni Imana imwe mu butatu. Hari Imana Data, hari Imana Mwana ari we Kristo Yesu, hariho na mpwemu yera. Mpwemu yera ni Imana imwe mu butatu. Ikigira kabiri, mpwemu yera n'ubushobozi. Yesu yavuze ngo muzohabwa ubushobozi. Mpwemu yera niyabaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Muzohabwa ubushobozi. Ababwira intumwa ziwe. Mpwemu yera niyabazako. Iyo muzora ivyabo navyo kunshingira intara. Ubushobozi bwatumye bamaze kuronka ubwo bushobozi bagenda bashingira intahe Kristo. Ubushobozi budushoboza kunesha icyaha. Ubushobozi budushoboza gushingira intahe Kristo uwo ari we. Ubushobozi budushoboza kwemanga nka kumwe kwa ba Stefano bema, ugahagarara nk'umukristo nawe uciye mu bibazo bitandukanye, ugahagarara neza nk'umukristo. Narababwiye nti umukristo amenyekanira mu mageragezo. Cyangwa bashingira intahe gato sinoja muri vyinshi, ejo bundi bamfashe mw'izosi, yepfo bamfashe ninde wamugesera yagutumye kuza mu rugo rwanje. Amfata mw'izosi ndamira amate biranga. Kandi kumwe na pasteur dukorana, aramfata ngo cyahamwe abagesera mu migira bakizwa muri abicaye. Arankwega ndahora. Aranjana hindukiye asanga pasteur dukorana nawe ni muntu munini, ngo hekijya kigesera ingene cyavyagareye ku ntebe yawe. Ngo haguruka wa mugesera. Antebera hariye narabajije ati none umuntu wafata gutyo ntiyiregure ni cyangwa ngo yikumura ndekura. Na Yesu ngo bamujanye nk'intama ijanwa hehe nibaki. Mbere birivuga ngo ntiyakura kumunwa. Iyi minsi rero ako n'akantu nari njishijemo ndabashingira intahe. Umuntu umwe yavuze ati mbega pastor wewe iyo ntawe dushingira baragufasha urebera mu izosi. Ntabwo atego baragukwega uremera. Kandi gante yari moto si moto tego ngo jewe wafashe ngo nari kubana nkavuga irya mbere ngo mbega urandekura canke ndundekura, ngo nkamurendekera gahoro.
ngo gasubire irya kabiri ngo urandekura ntundekura. Ngo ngivyo gukizwa pastor. Ngo reka tubigeze ngaho bazi. Ngo mvuze irya gatatu. Ngo reka ngeze ngaho ngo yari wowe nyine. Nico gituma rero murabona turakorera Imana, turasigura, turaririmba, turasenga. Mugabo rero no kuvuga karakiza kacu gaseruka iyo umuntu ashitse mu mageragezwa, niho umuntu amenyekanira. Tuvuze ko icya kabiri ari ubushobozi, kigira gatatu Mpwemu Yera n'umurongozi. Araturongora akatwereka ibikwiye n'ibibereye. Igihe ugomba gukorokera mu mutego arakurongora Mpwemu Yera ati umve ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukabeshe. Urakoze mwana. Igihe Satani agomba gukorera mu byifuzo by'umubiri uzamva Mpwemu Yera gihari muri wewe, yagerereye muri wewe, Kristo akaba muri wewe. Muririmbyi yarinze avuga ngo Yesu yangerereyemo, Yesu yangerereyemo, haleluya, haleluya, ndanezerewe ndashima, Yesu yangerereyemo. Igihe Imana iri muri wewe, Yesu akaba muri wewe, Mpwemu Yera akaba muri wewe, nukuvuga arakurongora. Ntiwirongora ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa na Mpwemu w'Imana bose nibo bande bana b'Imana. Igihe rero Mpwemu Yera kurongora, nawe ushika mu bibazo, naho ba mu rugo rwawe Satani agatera umugore akakuvuma amate, ukubera Mpwemu ntakwemerera utujaje ugaceceka. Umuntu umwe yavuze ngo cewe pastor ngo sinshaka kuganzwa n'umugore, uco ndikibaho ndikibaho. Aha rero ntimubone twicaye aha turarana, aha turimo byinshi, aha mwicaye murimo byinshi, aha murimo byinshi. Nico gituma rero kuri uyu munsi ego turibuka ugusukwa kwa Mpwemu Yera umunsi mwiza wa Pentekote, aho Mpwemu Yera yasukwa ku ntumwa. Ariko umuntu asuzume, twumvise ijambo ry'Imana. Paulo ashitse ahantu arabaza, barabaza ati mbega mwebwe mwarahawe Mpwemu Yera igihe mwizera? Ngo baramubwira ati ntitwari bwamenye yuko Mpwemu Yera yatanzwe. Muri kino gitondo rero umuntu wese asuzume ko Mpwemu Yera yatanzwe muri we, cyane ko Mpwemu Yera yari yaramurose akamuvamo. Umuntu ashobora kuronka Mpwemu Yera mugabo ukoze icyaha, ukabesha, ugasambana, ukiba, ukishira mu moko. Kwa abantu benshi barakunda ko mwene wanyu ashobora kuba ubwoko bwawe agatunga nawe ugakena, ntagire icyakumarira. Abo rero iyo umaze kwishiraho Mpwemu Yera akinjura akavayo. Urashobora rero kuba wari wararose Mpwemu Yera ukagendera mu cyaha akavayo akagenda. Nico gituma rero twagomba kuraba cyane cyane ibintu bituma abantu batuzura Mpwemu Yera. Urahiriwe wewe Mpwemu Yera ari muri wewe, umwami abahezagire. Ariko nawe urahiriwe muri kino gitondo ijambo rikorera kugira ngo utunganye wezwe, Mpwemu Yera agerere muri wewe, wowe uri gicuga. Ariko twagomba turabe nibiki bituma umuntu atuzura Mpwemu Yera kandi kigira ikimazi nuko umuntu avyihana. Yeremiya 7. Yeremiya 7. Someho ijambo ry'Imana. Dusome Yeremiya 7. Umvise ko umuntu ashobora kugira ibintu bituma atuzura Mpwemu cyangwa byatumye Mpwemu agenda, ariko ikigira ikimazi nuko avyihana. Indanzi y'amajambo avuga ngo Imana yongera kwinginga abantu ngo bagire gute?
umurongo wa mbere. Ijambo rivuye kuhoraho riza kuri Yeremiya riti hagarara mu kirimba kirora ku ngoro y'uhoraho watangariza iri jambo uti nimwumve ijambo ry'uhoraho mwebwe mwese b'Ibuyuda abaca muri ibi birimba ngo musenge uhoraho. Uku niko uhoraho nyene ingabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli, ati mutunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu, nanje nzobabesha aha hantu. Ntimwizigira amajambo y'ibinyoma avuga ngo nguru urusengero rw'uhoraho, nguru urusengero rw'uhoraho, nguru urusengero rw'uhoraho. Erega nimwatunganya ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu, nimwaca imanza ziri hagati y'umuntu na mugenzi we, nimutahaza ingenzi cyangwa imfuvyi cyangwa umupfakazi, nimuvishiriza amaraso utacumuye ahantu, ntimugendanira izindi mana bikababera icago, nuko nanje nzobabesha ahantu mu gihugu nahaye basogokuruza uhereye ubwa mbere ugashitsa ibihe bidashira. Mbega ko mwizigiye amagambo y'ibinyoma adafise ikimazi? Mbega birashoboka ko mwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza abayari imibavu, mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza mugahagarara imbere yanje muri iyi ngoro yitirirwa izina ryanje, mukavuga muti turakijijwe. Mwaheza mugakora ivyo bizira